Wait, don't touch me. Nini? Don't touch me. None waramwiye ruguru sivyo? Naraje kumuji. Waranzanye baba opo. Ubu rero urambona Jobundi je sinaje kuba umugore wangu niko je ndashaka. Life sundi je nifitiye. Mana nje baravuga ati igisagara cyo kubyara nico kurera n'ukuri kw'Imana. Sinari nzi yuko umugore wanje yomera ukagahinduka akaba nk'indaya, wandaya we. Aho natahaya uratembera mu bantu nyene neza ati umugore wana komeza uko. Soundpick TV. Hero gira kandi ni Abeline Abeshu abakunzi ba Soundpick TV aho muri muraho mumeze neza hama nko mubizi tubazana ibintu byiza gusa byiza nyene dufise umutumire wacu gusa ntituramumenya izina rikinge mu kanya gatoyi hama tushobore kumubaza amazina yiwe atwidondore tumumenye hama reka tumwakire atwidondore. Ni morning guys meze neza murakomeye. So hama kwizaje bahita muvuduko. Muravyumva ko nyene ni muvuduko ni muvuduko koko hama muvuduko ico no kubaza kimwe narigeze kubona narigeze kumva yuko watanguye gukina mu ntara rya Afrika muri Soundpick TV mbega byo bari byo ni nkabyo cyo bona atanguyemo gusa sinatanga kuboneka. Muravyumva ko ntaratangura cyane hama mbega warusanze ukina oya ni bushasha ubijemo ubunyene muri make shasi bya cyane ko narigeze kuba ngira ama repetition ariko nta nyinshi nigeze kuba ngaragaza ngo zije ku macana atandukanye. Muri make novuga ati kuja muri Soundpick TV novuga ati ni nk'ubushasha ko nk'ivyo nigeze kuba nkuru bwa mbere nta byigeze bishika nta byigeze binamenyekana bo niho ngiye kuvuga ati mama ntangura akazi kanyako. Hama ikindi naco kigira kabiri ko dukunze kubona cash na cash iyo winjiye mu mugwi kanaka usanga uriha amafaranga eske nawe woba wararishe canke vyagenze gute? Shaya sinigeze ndihakwere sinigeze ndihavamo banyakira nyene nkuje guteza imbere industry ya filme muri rusange cha comedy. We ndumva ko ni bya fresh mbega aho urubatse canke ego ndubatse urubatse ego urubaka bademu muri iyo waze bwibaze tumwe arabikomye numvise ko nyene yabiyamye arubatse Murundi ndarubatse rero mugabanye utuntu nyene guca muvyumva aho muri hama reka ndakubaze wavukiye hehe? Soje hama navukiye mu Ntamakamba komena Kayago. Sambuka we Makamba neza cyane Makamba kumeshi twenga isho nacho urumva nyene ni Makamba tunyene gusa nk'abantu bakunda kudukurikirana baca batera babimenye Makamba ico hakoze. Murakoze kuba mwatwitavye mbega twashaka kuba badikeno kimwe eske muje guhindura iki muri uwo mugwi? So hama je muri make ntubate nta byinshi ko nanje nta birebire ndamenye ariko gusa tuzobifashanya nibaze nkuko bari ndashobora kuba nje hazogira ikintu gihinduka cege tukazofasha ko nanje nta birebire ndabizi katero ko gusa bazoca tukakorera hamwe tugafashanya ico ntazi kumbura kakinyereka nanje kumregiza akantu nterera nkabatera nk'umate. None reka maze ndakubaza ikintu kimwe ko dukunze kubona abakinyi benshi bamaze kuja hejuru cyangwa bamaze kwisumbura bafashwe bakiri bato mu mukino kanaka usanga wa mukino bari babivuyemo ugasanga barahemukiye abandi babosi babo mbega nawe niko bizogenda cyane no waronka ahandi nyene bagutuma ko ati vayo hiyo bizosha bigenda gute? Shaje vraiment navyo nibaza kabisa navyo nibaza ko je najiga muri Soundpick TV ndayikunda kandi maze kubona ko byabo yuko nayo bariko barakora naje nkabona bise n'akanyita yo gukora je kabisa nta
nta gahunda afise yuko nzokwicara imana nzaje mu indi team aya kabisa abo gusa ni baze dukorera hamwe kugira ngo dushikane ibintu kure baze dukorane ibintu kabisa mwumvise ko nyene n'umuntu azananye umutima kanaka reka rero tumanda kubaza eske ufise channel yawe ugiye kuzura urapostinga ko cyafise ikintu kanaka ugiye kuzura urakoresha kugira ngo izina ryiwawe mbega bavuze nitwa Muvuduko Muvuduko ushobore kuzana na nyene umuvuduko kanaka babandanye bagukurikirana bo gusanga he je muri make ndafise page ni Muvuduko comedy Muvuduko comedy niyo page wanje uwo bakene kumbona ceni n'ibikorwa vyanje ntazoza bisanga kuri page ya Facebook. Ego hama reka tubaze tugusabe akantu kamwe kugira ngo turabe neza ko nyene ivyo wivugiye kuri umukomedi ubanze bitwereke ko nyene bishoboye hama natwe tunezerwe n'abariko badukurikira hariya uzamukoze Sawa ndashitwayeho sheri kumeze ukuntu ariko ntumeze kwere murameze gute none iyi mishatsi yi nikuzana wafise agashizi natera yo izo derdenise kariko ariko uranwenga kanza wirabe nawe ukubaho nahaya ibintu nk'ivyo nibiki urumva rero igimba washitse mu gisagara washitse utanga gushira ibintu by'amawanzi by'amadede ku mutwe iyo ivyega nibiki nubingori umviriza urasabda kugurira urasabda kugurira niba ufise abada kugurira genda iwawe genda umva je urazi ko je ntigenda kuda ku ibintu nk'ivyo no gwamba pesine gutanga gushira ubuntu bw'ubuntu ku muntu wembe ubwo wabwituki ndabizi nkabiri wawe ndabizi idere domani umuntu musazi chizi mkubwa nikome nikwarezo wewe warezo gute ivyo mbona mu ibi nani berega ibintu umuntu umugabo kubanagize birantishire sugucucu bidakizo ko ntibisa harifanani ntibisa umugabo wawe dembe wawe wande wawe yego bagera umba uri ko nyagana umumvu uburanyakanye iki nagukwiye ruguru wahindutse umuntu utagusiga utuntu tw'utuntu mu mutwe imishatsi nawe don't touch me nini don't touch me none waramwiye ruguru sivyo naraje kumuji waranzanye baba upo urero urambona jobundi je sinaje kuba umugore wangu niko genda life sundi jenifitiye mana nje baravuga ati igisagara cyo kubyara nico kurera no kuri kw'Imana sinari nzi yuko umugore wanje yomere ukagahinduka akahindaya wandaya we aho natahaya uratembera mu bantu nyene neza ati umugore wana komeza uko ufisoni urimvira neza umviriza kugeza udahindi ivyo bintu biri muhuza niyo bishoza hinduka cyane tere je na wewe guys urumva ko arashoboye n'ivyiwe nyene n'umwuga wiwe haba murakoze aya nashukuru guys bye Soundpick TV.